abantu muri ko muramuraba muraba ingene asa mani ingene yambaye ingene ari clean wewe umuha imyaka ingahe muri commentaire baza kutubwira bivanye ingene mubona ubona wewe umuha imyaka ingahe jewe washaka je nta nivyo nibuka ivyo kubera ubuyabaga bw'iwanje ntabwo nayigeze profita bo sinzi ngira ni kubera nari ifura hama kubera nakuze bo papa yapfuye turi bato ko twavukana turi babiri abakobwa babiri hama mama ntaco yakora ukuze muri ubwo uvuganye n'umuhungu muri iyo education vraiment wow kuburyo haje byarashika nyene ugasanga bumwigana baraje muhira yo yabirukanira ku irembo mama nawe yarakaze cyane gose ukundana ndashaka kumikundo gwaye gwa mbere kuko ari umeze kwa mukobwa atamenyera ikintu na kimwe atazi ikintu na kimwe ahunga abahungu mama we yamubwira ati rero anakora mukije ingizo bayinjiye kora ibintu bijyanye na maquillage avuze yuko muri adolescence yawe atabintu byinshi wayubiyemo ariko ibijyanye na maquillage byaje gute kuko abantu benshi niyo sinyatiyo bakuziko urabe kugeza ku myaka 61 aracimaki zone wabibonye hehe wewe kugeza ku myaka 60 na ubona yuko vraiment akimeze neza zagenze gute byatanguye gute ahubwo je ngira nibaza ko adolescence ntagize mu migira yagarutse ufite gute usanzwe uhuje na mukuzana wawe bo turahuza d'abord ingene namubonye nawe nyene n'umuntu mu mutwe ativuruga cyo ni cambere hanyuma ikindi naco aramfatira umuhungu neza ndabibona kuko umuhungu wanje yaravyibusha maze kugira mariage aravyibuha ku rugero rumwe rudasanzwe kenshi warasanga abadamu kenshi dukunda gusambura kubera ngo umugabo yaguciye inyuma cyangwa yagize gute ugaje maze gufakara nabonye abagabo ngira ni ingwara bagwaje ni bake vraiment ico kintu igikuru gusa nuko yitaho umuryango wo muhira bari ukwezi bakunda kuva ko ari ukwezi ko bakundana cyadusubira gatoya muri epoque yawe bije na Saint Valentin cyabari bihe bimeze gute ati kwa nani je kugiye ko kera nibera umupayizani ndakurahisha wo kugwego gwo hejuru muri ivyo bintu umengo Saint Valentin yo kwamaho imisi yose ku bantu bakundana uwo munsi je muri kintu do special ico bagihari je nk'ubu unye ari nk'umuntu dukundanye sinokwifuza ko ivyo bintu abinkorera no mubwira nti ahubwo uzohuzura binkorera imisi yose yameho ya misi yose bidakunda uburyo erega si ibintu bihambaye gose cyane. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri rusumyirwe canke muramutse bivaye naho murere. My name is Frank Densa, iyi ni African TV. Sonda gwikaze yose ugatwenga uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse no mu bihugu by'Abarabu, ndavuga mu Mande Arabi Saoudite. Abari mu Swiss mu mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushasha kuri channel yacu, ndagusaba kugira subscribe kugira twumeze kubaka umuryango munini. Yes, n'umunsi udasanzwe kandi n'umusenyi kugira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe, madama adasanzwe, uzogena byinshi bitandukanye. Tuzogana ku rugendo rw'ubucane gose ndetse n'ingene abantu kenshi bamubona beganigira mu mwakire tuzogana byinshi bitandukanye. Turagwaha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima n'ukuri. Yego, uramutse dabaho abakunzi bacu, abakunzi ba African TV. Ndabaramukije mwese. Yitwa Hakizimana. Yandi araza kuyivugira. Kuri iki Hakizimana nindi kwanza? Hakizimana, bon, nitwa Hakizimana Marie Gorette. Ndi umumama umupfakazi afise abana 4 bakutse bamaze gushinga izabo ndetse umutoyi umuhererezi yego hama nkaba ndi umukukuruke ubu nikorera utwanje iyo bavuze umukukuruke twumva ko umuntu ashaje umuntu yakuze yamaze kurengena agacaye bakazi yarusha umukukuruke yego abantu muri ko muramuraba muraba ingene asa mani ingene yambaye ingene ari clean wewe umuha imyaka ingahe muri commentaire baza kutubwira bivanye ingene mubona ubona wewe umuha imyaka ingahe. Yes, ni Marie Gorette zogana byinshi bigiye bitandukanye surtout ku rugendo rwanyu ariko kandi ubuze kuri umupfakazi ariko kandi Marie Gorette yakuze ari umwana ameze gute abantu batamuzi afeta ngira ko ni mama wa Dox nyirabukwe wa Ehwan
yes mama wa Dox akaba nyirabukwe wa Ehoan yes twaraganiye ubuherutse benshi mwana musabye muri commentaire ariko tuvuga ati reka kumbe tuzoganira byinshi Marguerite yakuze ari umwana ameze gute je narakuze ndi umwana yitonda yego atagora abavyeyi yego nuvume ngo nta birebire novuga kungene nakuze ubuyabaga bw'abana b'abakobwa cyane cyane abafite ibintu byinshi bakunda gukiniramo kugira ngo uzobone icyo azoba muri kaza hose umwana arafite nyina bakuriramwo ibintu bakunda gukiniramo cyane gose waba uri mu biki cyane je washaka je ntari byo nibuka ibyo kubera ubuyabaga bw'iwanje ntabwo nayigeze profita bo sinzi ngiranye kubera nari ifura hama kubera nakuze bo papa yapfuye turi bato ko twavukana turi babiri abakobwa babiri hama mama ntaco yakora umva nkura mfise mind yo kugira yo kwiga amashuri yanje nkayaheza hanyuma nkabona ndiko ndafasha mama ngira nico cabitumye donc wakuze mu mutwe wumva ko uri responsable hari ibintu agomba kuyubiramo wavutse ryari 1964 1964 no munsi ufite 60 bomba nkwize 61 ukabusa ukubonye ngo cyari umujene gose ngo cyari muto ni mu mutwe gukura ni mu mutwe yes bon muri urwo rugendo gose akwavuze yuko ari imfura mugabo kandi ukaba atinya yuko kumbura uja mu binda mugasanga ibintu bigenze nabi ariko kandi gukurira mu muryango kumbure ugasanga nta muvyeyi ufise cyangwa iki byoroshe encore uri imfura bo ntivyari byoroshe ariko kubera nari mfise umuvyeyi mama wanje yari umuntu akundana cyane yafashije n'abana benshi hanyuma nabo baragira mu bigero wasanga nabo aribo bariko baradufasha bamufasha hanyuma hariho n'amafamiye yandi yadufashije kuko mama ntivyari byoroshe ko twiga amashuri ngo tuyaheze ariko byarakunze umuryango uradufasha n'abagenzi baradufasha yego uko byagenze yes uwa mwana atakurira mu ngeso nyinshi zitandukanye benshi iyo mu buyabaga bwabo baraja mu busambanyi baraja mu nzoga bakunda kurara mu bare donc kenshi iyo umwana ariko arakura ariko wewe deje urumva ko kuzura umwana atekereje muhira hari ibyo wama wirinda zakinze kutubwira ngo ufate ingingo yo kuja kubaka cyangwa zikubwira ngo ufate ingingo yo kuja mu rukundo kuko n'umuntu ubona yuko mushobora kubakana novuga ntibyaranangoye mbere yego kuko numva intumbero yanje sinari bwayishikeko yego navuga d'abord objectif yiwanje yari yo guheza amashuri haronka akazi hanyuma ngashobora guhoza amarira mama ubukene yari afise nkamwubakira inzu hanyuma nkabona rero kuja mu kurongorwa kandi byose narabishitseko wari wumva uzoshaka kurongorwa ari uko byose amaze kubishika yego wabishize ko utararongorwa yego wow cyane umushaka kumenya behind rero byose kugira ngo bishike ko byagenze gute kuko ni ibintu bigoye ku muntu w'umuyabaga atari wubaka kumva ko kubakira inzu mama wiwe sinzi n'ubuntu bw'Imana ngira ngo kuko jewe cyambere naririnda kompanyi y'abahungu ndetse n'uwamvugisha naramutuka kugira mbe kure yabo rwose hanyuma nshike ku ntumbero yiwanje hanyuma Imana iramfasha ndabishikako nagiye kubaka maze imyaka 3 nkora ko amaze kuronka amafaranga yawe yego iki cyatumye yumva donc utinya abahungu igihe hari umukobwa w'umunyamuji wari ushobora kwirinda ahubwo mose abanyamuji bose baririnda biraborohera oya nico peut-être na education twakuriyemo ya mama twebwe novuga nti twakunze mama atubwira ati kizire kuvugana n'umuhungu niyo education twakuriyemo aratubwira ati muvuganye n'umuhungu aho nyene uzoje twarinda kura mu mutwe aruko ukunze muri ubwo ati uvuganye n'umuhungu ego muri iyo education vraiment ku buryo haje byarashikanye neza ugasanga bumwigana baraje muhira yo yabirukanira ku irembo mama nawe yarakaze cyane rwose kubyo irukana bakwe ego yarakaze hanyuma rero n'Imana rero irabidufashamo kuko urumva biragoye nkuko bavuze ko ni umunyamuji nyene umuntu nari navukiye ibujumbura mu Buyenzi encore ariko nari muto
turabona mu bwiza urumva ko Ishobora umunyamugi sinzi nyine vyari vyankungiye gukundana. Urumva niyo education twakuriyemo kuko deja papa yari yarabwiye mama ati jewe nkaramuka mvuye ntuzungumiriza abana mu gisagara zoca badugana ku Gatumba kandi yarabi respecte twaciye tuduga dukurira rero dushikira rero mu buzima bugoye bwo ku Gatumba tutamenyereye nibaza ko nivyo vyatumye ngira nifatafata cyabijamo nivyo rero byuko nari mfise objectif. Okay, vyari vyoroshe yuko dufata ingingo yo gutangura gukundana. Ndashaka kumenya urukundo rwawe rwa mbere ko rwari rumeze ko umukobwa atamenyera ikintu na kimwe, atazi ikintu na kimwe, ahunga abahungu, mama we yamubwira ati rero none anakora mu kije indizo bayinjiye. Vyarakoroheye urukundo rwawe rwa mbere rwaje gute? Byaragoranye nyene. Cyubyumva. Yes. Byaragoranye nyene. Je deja namaze umwaka turi kumwe n'uwo muntu. Papa w'abadoxa. Yego. Bashaka uburyo byagiye kuba nawe nyene ngira ariruhukije. Nuko atakiriho yari kubishingira intahe. Okay. Tugirirwa amahirwe. Uno munsi uracahari kugira ngo dushobore gushinga intahe n'ahari kumbure yumve yuko ucibuka vyabihe ibihe kumbure mwahuriyemo. Byari bimeze gute? Ku buryo wafatishije afite no munsi biragoye kudraga umukobwa atarigera akunda na rimwe, umukobwa atinya abahungu, ivyo biragoye. Kuri wewe kugira ngo gufatishe nigi cyatumye no kumva ko ufata ingingo kamera. Hari ibintu bimwe bimwe yagiye aramfasha nka mutoyi wanje urumva yari kuri charge yiwanje ngira mwigisha hanyuma mbona nawe azaramfasha tukiri nyene muri fiançailles mbona azaramfasha nyuma rero mu nyuma bica biratse bivanye n'ivyo bonja ndabona ko ari uwanje wisezerano ko ni bake usanga babikora ibyo bintu baba baje bafise izindi objectif. Yego. Ariko wewe umva yaje ari kalme. Entre tujye ya mbere ukunze. Yego. Ni wari bwige ugerageza n'umusore. Oya. Bari bwa mbere. Yego. Uski urukundo rwa mbere biroshe yuko genre uramenyera mu rukundo cyangwa usanga nyine uri britare nyine. Urumva nyene byari bigoye. Byari bigoye nyene kweri iyo education nakuriyemo. Nawe nyene byaramuruhije. Yarabize kayaje navuga. Biramfatisha. Nyuma y'umwaka nagiye kumwemerera. Yes. Ikintu gikunda kugorana cyane no munsi ikintu choix diconje kugira ngo ushobore guhitamwo uwo muzokubakana nigiki wisunze kugira ngo ushobore guhitamwo umenye yuko ari Adamu wawe. Nivyo nyene naravye bo usanga hariho utuntu we nyene yabona nkenye kwa entre temps je nakora ngaho Igitega mpanze inzu yiwanje hama kaza kundamutsa peut-être akaza aribwiriza kandi utuntu dukenewe n'uwo mutoyi wanje akamufasha. Nta kindi nabona ko ego kandi umukwe akunda umuryango na mama yaramufasha tukaja kumuramutsa ku Gatumba nyene hariho les besoins akeneye akaheza akazimfashamo. Yes, ukimana gukura ukiri umuyabaga abantu benshi muri commentaire nabonye ikintu bakomanta ko cyane bavuga ati nukuri nizera neza yuko ahantu mama wawe Dive ari anezererewe kubera ko washoboye kuzana umudamu akora ibintu bijyanye na maquillage bijyanye na maquillage bavuze yuko muri adolescence yawe atabintu byinshi wayobiyemo ariko ibijyanye na maquillage byaje gute kuko abantu benshi niyo sinyatiyo bakuzi ko urabe kugeza ku myaka 61 aracimaki ivyo ntabibonye hehe wewe kugeza ku myaka 60 ubona yuko vraiment akimeze neza zagenze gute byatanguye gute ahubwo je ngira nibaza ko adolescence ntagize inkumi ngira yagarutse kuko ibintu vya maquillage ibintu byo kwambara neza byaje nubatse ego mbona arambara neza nkiri inkumi jewe nta nagiye kwigurira impuzu irenza 5000 maze kubaka mugabo ubundi nagenda gere muri bahereze nkarabudu bona nifise regu kamera nkarabutuntu nyene nkambara utuntu nyene tubaye mbwa twiza hanyuma ibintu byo kwikora navyo nyene byaje après maze kugira mariage après kenshi bakunda kuvuga yuko ikintu utakuze ukora biragoye yuko umaze gushika mu rugo bikorohera cyagenze kutugira ngo genre ivyo maquillage bitangure nikica bigutuma washaka maquillage sindagira cyane gabo
ndikora yego atukuri oya uriyitaho bon byagiye biraza nyine uko nyine urumva umaze kubaka uragira abagenzi b'abadamu hanyuma ugaca usanga nabo utuntu twinshi bakora ugaca wumva nawe bon ava je sinakunda kuganira sinagira kompanyi y'abadamu cyane nuvume ngo umugabo we wanje niwe mugenzi fise wenyine hanyuma nca kwirotruva nsanga hariho byinshi byancitse maze kuganira n'abadamu maze kugira abagenzi yego bica bitangurira ngaho rero mba influence muri ibyo bintu by'amakiyaje yes byo kwikora byo kugira gute yes umva byaciye bigufata ariko nk'umudamu kenshi abantu mu kibano bavuga ati uyu muntu ibintu atanguye amurabe neza eske bigitangura bikubereye intambamye surtout mu kibano si cyane sinzi ko naho mvuga ngo sinikora narishike kamera mu buryo bw'iwanje ku buryo rero ibyo byo kugira birebire bitabatunguye byabaye bisanzwe donc babonye nk'ubandanirije yes muri icyo gihe cyose kuba uri umudamu kandi afite abana bashika kuri 4 uri umupfakazi eske biroroshe urwo rugendo ruroroshe bon ntibyanyoroheye kubera ko nafakaye ari bato cyane abana ariko ndafise ukuntu nari narabayeho mu rugo ntari babadamu novuga ni bategemeye ku bagabo babo kira kitu hari n'ibyo jewe nanakora umugabo yategerezwa gukora hanyuma nkabikora donc ubwo buzima ndabubamwo ku buryo maze gufakara byaranyoroheye kwiyadapta kuko umugabo avuze ati nabuze minervare nticabuza ko ndayitanga y'abana umva rero ubwo buzima nari bushasha nagiyemwo ntabwo bwangoye kumenyera biroshe kuba umugenzi n'umugabo wawe biroshe kuba umugenzi n'umugabo w'umuntu umugabo wawe biroshe kuba abagenzi uyu mugishika mu rugo canke mugikundana biroshe ko muba abagenzi no mukundana kuri jewe numva umengo biroroshe uretse ko abagabo rimwe na rimwe bibagora kwisanzura kwirekura kwirekura rarirekura mugabo kubera gupfuha kw'abagabo naho ni ataje usanga umengo ntabibona neza none ko umuntu nkaye ariko yagufuhira gute ariko muri iki gisagara ca Gitega ariko mu nyuma yarabimenyereye sinzi ko byamugumyemo umugabo jewe gategeza kugumamwo naho bikwereka yuko umengo byagabarutse ubwo gategeza kugumamwo yego kufisa abana bane kuko ariko urakuza ivyari byoroshe ariko bose uno munsi indero bafise eske yavuye kuri wenyene mbega kugira ngo umwana ashobore gukurana n'indero nziza gutuma umuvyeyi ashobora kurera umwana mu gihe ari wenyene atamugabo hariho kumufasha bibiri muri byo bindi navuga nti byari byoroshe ariko rero kubera ya ndero naronka kwa mama bya education twakuriyemwo niye nanje naciye nkoresha mu gukuza abana kandi barayikuzemwo kabisa nabonye rero babaze arige bahora basubiramo ingene nabakarira bikantwenza gose ihora bakarira cyane burya cyane gose cyane nagira umumama waba ari kuri ku buryo abahungu biyuwe oya afete ini complexe nari ifise ko abana ndabasigaranya ari bato kandi bariko barakurira muri quartier itoroshe kurereramwo abana nategerezwa kwihagararako nka juarorore y'umugabo n'umugore mu rugo ku buryo abana bakurana ya ndero ya yindi nanje nakuranye iyo kenshi umudamu apfakaye arahura n'intambamyi cyane mu rugo z'abagabo batandukanye z'abantu z'imiryango kumbure intambamyi wahuye nazo muri ico gihe kimara kumutakaza zari vyoroshe ariko intambamyi wahuye nazo zari zihe nk'umudamu ari shike byari byoroshe nyene iyo upfakaye abantu baravuga ibyo bishakiye hanyuma kandi wa mugani bavuga ati nyamba iyo urugero ugize sinzi umugani baca nyene kuvuga yuko umugabo agiye nyene uwo ari we wese ruca gwitaha yego ariko jewe naragerageza kubirwanya yego les dérangements ntizabura mugabo naho nyine nari bise objectif yari yo kurera abana banje ushika ndabagezaho ntegerezwa kubashitsa kandi byarakunze
hagiye umudamu apfakaye ahantu henshi aronderwa surtout n'abagabo canke abasore donc n'abasore barazi aribo bose n'abasore barazi abaribo bose rero iyo uciye vyitwaramwo nabi ni hahandi uca usanga n'abana bakunaniye kurera ariko jewe Imana yaramfashije ndavyitwaramwo neza abana barakura bariga amashure mbere nkaba n'igitangaza ku bandi bantu ngene bana banje bariko bariga kandi bakiga amashuri atoroshe kuko nk'uwa mbere umukobwa wa mbere yize kuri SOS hanyuma ahejeje acaja kuri NF wewe nca ndatombora caronka bourse d'excellence acaja kwiga muri AGER mu nyuma araheza muri AGER acaja mu Faransa n'ubu niyari Doxa Divin wa kabiri acariga nawe nyine yize muri SOS ahejeje acaja kwiga kuri ETS mu Kamenge ahejeje acayiga kuri leadership uwa gatatu nawe nyine yize international ahejeje acaja kwiga kuri Don Bosco mu nyuma acaja kwiga arambwira ati mama jewe fakite nshaka kwiga ngaha mu Burundi ntayiriho okay je ndamubwira ntirondera aho ushaka acatora mu Buganda iyo ntuze yagiye kwiga mu Buganda cahereza mu Buganda hejeje acagirirwa buntu aja gukorera muri Congo muri MSF mugabo unye baravuyeyo bari muri Canada wanyuma rero niwe akiri kuri university unye nawe nyene biko bigenda neza ariko arumva yuko abana bize ku mashuri azimvye ariko none nyine nk'umudamu umwe izo bishitse ko gute ntamubona cyo tangogira makinga ati canke yari abantu bari behind baguma basponsoriza hariya kugira abana biyige hariho des familles intervenant mugabo quand même nanje ukuboko kwiwanje je nari umuntu ari active kuva kera azi kurondera sinari ntunzwe n'ibintu by'umushahara gusa naragira tu business iki hanyuma iruhande yaho hariho systeme je nakuri nabarezemo umva udu credit muri banke duki hanyuma ndagerageza ndabona Imana irabakujije barabaye none umusore abantu bakomeye n'abantu bakomeye cyane gose yes mu nyuma umuhungu wagira kabiri rero twaraganiriye mugabo nawe igeje kumviriza ntayiwe urumva yuko ari nawe mu buri bahungu bakuze nka wewe birinda donc bagira igitinyiro cyane gose kumbe kwa babagwa mu caha ibintu bagenda ukundi umunsi wumva yuko yamaze kugira amahitamo abyakiriye gute umunsi yabimbwira d'abord je narabanje kuvyibonera kuko aho yiga kuri leadership nari ndamupangiye nase kwaza kuba muri famille kuko nanka yuko buryo ujanye umwana umuyabaga muri famille hari ukuntu ataba libre n'abandi ugasanga birahava biraduteranya ca ndamupangira inzu hanyuma kenshi ngiye naramugemurira nasuma nkamushira uwo bari kumwe nama ndamusangaho nama ndamusangaho hama mu nyuma ndamubaza carambwira okay je naravyakiriye neza cyane abadamu ngene namubona ingene yanyakira numva binyoheye binezereye abamama biragoye kwakira umukazana cyari tuvuga ngo zorohe kumwakira afwana oya je vraiment nawe nyine arabizi ko ndamukunda gushika nino saa kubera yarambereye umwana mwiza nanje ntanumva nyene no mubera umumama mwiza yego mu nyuma nawe ibintu arimwo bijanye na makeup artist asanzwe afise kandi nishira hamwe Van Beauty and Fashion sanzwe ryongereza ubwiza nk'ivyo usanzwe ukunda nawe ubwawe ufise gute usanzwe uhuje na mukazana wawe turahuza d'abord ingene namubonye nawe nyene n'umuntu mu mutwe ativuruga cyo ni cambere hanyuma ikindi naco aramfatira umuhungu neza ndabibona kuko umuhungu wanje yaravyibusha maze kugira mariage aravyibuha ku rugero rumwe rudasanzwe ico rero kiranezera yego hanyuma
dufitaniye imigenderanire myiza gushika ubu nta kintu na kimwe kibi ndamubona. Yes, katugaruke kandi inyuma rero wa muyabaga wa undi yakurira mu rugo ibintu bisanzwe ariko uno munsi kandi uri umwe mu madamu ukirondera gisa neza mu gisagara ariko kandi udasiba unovuga ko hari ibindi bintu usanzwe uri kuratunganya apart yuko uno munsi uri ngaho onya abantu benshi umva uri umukukuruke udeja no kiri bukazi ibintu ugiyemo d'abord uno munsi nibihe? Ndafise business, ndafise restaurant, ndafise n'agakioske mu isoko k'ibintu vy'amameshe n'amaplante ndandatse. Yego ugumye mu bwiza ntegezo kurondera nyene ko jewe nagumye mu mutwe hamwe abandi bavuga ati aba bana ndiko ndabakuza kugira nanje bazondere ivyo je sivyo nagize nimba bashaka kumpa barampa mugabo d'abord nkironderera banakonza kubasaba byose umwanya ngifise ingufu zo kurondera ndarondera ko kenshi abavyeyi donc yo ari ku bana babo abayumva ategemeye umwana cyane ijana ku ijana ivyo ni byiza burya oya si byiza vraiment kuko n'abavyeyi bafise ico ciyumviro cyuko bariko bararira abana babo kugira nabo bazobafasha nibacikuremo kubera urumva nabo baba bageze mu bigero baba bageze aho nabo barondera ubuzima bwabo nivyo hari ikintu yiyumviriye aho umuvyeyi volontairement arakimona mugapana ko ikintu cyose agenda kumusaba ko nawe abafise umuryango wiwe. Yego yes nk'umuntu akuze hari ibintu byinshi umaze kumenya mu rugo nko ku muhungu wawe ndetse no ku mukazana wawe ariko kandi iyo mu rugo habaye ikibazo abana ni ngombwa yuko baza kwibwira abavyeyi babo cyo nashaka tubihagarara ko cyane oya si ngombwa mugabo gusa arashobora gusaba conseil. Ego jewe nk'umukazana wanje hari igihe ahora nsaba impanuro. Yego je ndetse aranafitiye confiance cyane gose araza akanyisaba impanuro kandi nkazimuha kandi akazikurikiza umuhungu si cyane mugana wenyene hari igihe ansaba impanuro ariko si byose ukwama ariko arabwira mama we sinavyiza kubera agira umuvyeyi nawe aguhanurira kugira ngo umenye ati ewe kabaye rabuveyo. oya jewe iyo mpanuro nayo notanga yo kuva mu rugo none umugabo ariko aramufata nabi. Oya ndafise ukundi kuntu no muhanura mugabo solution si yo kuva mu rugo. Urafise abakobwa umukobwa umwe yego akarura ari mu rugo umugabo akamuturubika akamufata nabi umuhanura kuguma mu rugo kwe Sikuzi kubakwa niko bavuga. Sikuzi ubakwa. Oya wewe ndazi ko ntomubwira uko ngo avyemere ariko nogerageza. Hari impanuro nomu zomufasha nyene ashobora kurodressa urugo rwiwe kuko burya urugo n'umugore. Hajya nivyo benshi batazi urugo n'umugore. Ukeneye ko urugo rwawe rumera neza wewe uri umugore mu rugo niwe ubituma. Ukeneye ko ruba nabi ruraba nabi. Gute rero kuko no munsi hari abantu benshi bako dukurikirana ugasanga mu rugo kabisa afite ingora kandi nabo nibiko birava ariko kuko bivuze yuko urugo bari umugore. Aho hambere kenshi warasanga abadamu kenshi dukunda gusambura kubera ngo umugabo yagiye yaguciye inyuma cyangwa yagize gute. Ugaje maze gufakara nabonye abagabo ngira ni ingwara bagwaje. Ni bake vraiment ico kintu igikuru gusa nuko yitaho umuryango wo muhira hama nawe akakubahiriza ibisigaye je novuga nti umugabo abari gwawe ari mu nzu amaze kurenga irembo itegaruka atashe. Je nivyo nabaye na Romarts parce que hari aho nabonye mu yindi shusho ntahora ndababonamwo maze gufakara kibaza nahora nibaza ngo ati nawe ubwa ibintu urabigira kandi je hariho benshi nabibwira rero abadamu nk'ico nico bakigisambuza abadamu vraiment wewe urabana n'ivyo mu rugo iwawe ndetse hariho n'abantu benshi je nabihanuye ikintu gusa numva ko cotuma uva mu rugo iyo umugabo aguturubika akagukubita akakugirira nyene ibintu byo kugusinzikariza ubuzima aho niho novuga nti na mitende naho nyene sinovuga no Moriana ahantu bashobora
kumuha impanuro. Hariho ibigo ubunye bigira bifasha, yego, ndetse je ni naco nahora nkoreramwo, nahora nkorera muri centre Humura. Navyo ni ikigo gifasha abahohotewe mu rugo. Nico conyene mbona cotuma umudamu yiyumvira kuva mu rugo, ariko ikintu co guca inyuma nibaza ko carenganye. Yego, rusiri yuko nga anya umukobwa wawe umukwe wawe amucamwo worekana uko nyene biravure kuko kubera ko ego si vyiza kandi sinogira mugabo ntiyobi imbarutso yuko ava mu rugo. muri make umugabo gucamo umugore nico tuma umugore aturugo ngo yagiye. Oya, nukuri ubure no gutimba niko zubagwa. Hari igihe ushobora kumuzana buke, erega hari ikintu twibagira. Burya hari igihe umugabo ashobora kuja hanze bivanye no ku mugore. Rero ncamamagarira yuko hoba ibiganiro hagati amwemereye bakaganira bakavugana ukuri. Hariho byinshi bishobora guturuka ku mudamu gatuma umugabo wawe aja hanze. Yego, mugabo utanabizi. Yego, rero byiza uramuganiriza, uramuha umwanya umugabo wawe ukaganira, ukamubaza impamvu washaka waranabimenye, ukamwereka yuko bikubabaje mugabo utaciye. Hari abandi baca bagira ama reaction ari brutale mu rugo bibaza ngo bagomba babikize, ariko ahubwo ngaho banamutumye ahubwo agira bikora ku rundi rwego. Yes, urumva deja kandi usanzwe ukoramo arizo rusanzwe uri kurakoramo uno munsi ingo nyinshi ikintu gituma zisambuka cyane iki nibaza yuko ubu unye sico kimwe na kera. Kuko ubu n'abadamu bubu unye mu ngo nyinshi hari igihe usanga batavyitwaramo neza, bishimirije aya mashirahamwe yaje abakingira, bikavana n'ingene abo badamu baba babitegereye nabi. Si ukuvuga ko ayo mashirahamwe ari yabatuma, ahubwo babitegera nabi. Urumva bikaca bituma rero abadamu baja kwapurika mu ngo ibintu bumvise nabi. Ugasanga bagiye kwiganza ari hejuru y'umugabo. Urumva unye si kera sinka kera ibiki n'ibiki turangana. Urumva rero ivyo byose nibaza ko kuba ari ukwihenda. Kuko niko Imana yabiremye, umugabo yamari hejuru y'umugore. Ariko ugasanga rero gatoye birutse muri y'amashirahamwe, gatoye birutse muri y'amashirahamwe. Nkaho nahora nkorera, hari igihe abagabo batinya kujayo, ariko baramutse bajayo barabatunganiriza neza neza cyane. Bivanye na za complexe z'abagabo ngo ngiye ngo abantu mbaye faible imbere y'umugore cyangwa iki. Ariko ni vyiza ko n'abagabo bagenda muri ivyo bigo, kuko hari n'igihe basanga bavuze impamvu urugo rwabo rutari kuramera neza, baca babona ikosa aho riri. Kandi iyo riguye ku mugore na wenyine baraheza bakamenya ingene bavyifatamo aho muri ayo mashirahamwe. Ikintu ushaka iyo umugore afashe umugabo we kumbure yamuciyemo, gute ashobora kureagisa kugira ngo kumbure ntatume urugo rusambuka, ahubwo atume bya bintu umugabo aturura akumva ko yakosheje. Gute umugore ashobora kubigenza? Kenshi urasanga abadamu dutagwa n'ishavu. Ugasanga nk'uwo wabyumvise umugabo ashitse nta nakeya umuhaye, urumva nyine yuko washishwe, urumva tubona n'ahandi hantu nyine bica bigenda uko nyene. Ivyo rero en fait nivyo tutamenya. Usanga rero umugabo ahubwo uciye umutuma akaja kuri rundi rwego rwo hejuru. Rero muri ico gihe ahubwo niba wavyumvise gerageza ingene uradresse umugabo wawe. Nivyo biganiro navuga. Umwakire neza, uhejeje kumwakira baje mu cumba muganire, umusabe umubonano kugira muganire, umubaza impamvu iki nimbara akanenge yo baragutoye ko akakubwire kugira nawe wikosora. Donc mu majambo make n'ibiganiro. Ingo z'uno munsi ingo zakahise sico kimwe.
sico kimwe urazi igituma Mm. abakobwa bubu nico gituma jewe mpora mbwira umuhungu wanje Mm. ni ukwiye gushimira Imana ko Imana yaguhaye umugore mwiza Mm. ku mubiri no ku mutima Yego. umupfasoni Mm. kuko ubu muri ino myaka biragoye kuronka umugore w'umupfasoni bwa nibiboneka Mm. bari mu yindi monde Yego. rero iyo ugiriye ubuntu ukamuronka Mm. ni ukuri uwo mugabo aba ahamagariwe gufata neza umugore wiwe imico yaratitutse rwose Yes. Murabona ingene yambaye kuva hasi gushika hejuru, yambaye rouge noir ndetse n'ishakoshi, donc yambaye rouge noir, arabereye. Turi mu kwezi kwa kabiri, aho aba ari ukwezi bakunda kuvuga ko ari ukwezi kw'abakundana. Cyadusubira inyuma gatoya muri epoke yawe bije na Saint Valentin, cyaba ari ibihe bimeze gute? Ntazi kwa nta kubwiye ko kera nibera n'umupeyizani ndakurahiye wo ku rwego rwo hejuru muri ibyo bintu wapi nta n'agashugwe bigeze bakuzanira hafi umunsi wose Valentin. eka nkiri muto nkiri inkumi oya ibyo ntabyo nta n'ibyo nigeze menya ndabimenye nubatse. Okay, mu gihe cyawe cy'urugo eske Saint Valentin uno munsi kubera ko urakuze ufite experience nini mu rukundo, Saint Valentin uko ihimbazwa uno munsi mbega niko gakwiye guhimbaza? Biko biba bikwiye guhimbaza bon biravana n'abantu kuko hariho ababihimbaza ukuntu yego ibishobisho mugabo mu nzu zikarara zirasha yego je kubwiwanje ahubwo burya bijya by'amashurwe by'ibiki byose ubwanje je n'ubumengo nta nico biba bimaze ahubwo je noraba akantu noba peut-être ntari bwakorere uwo nyamara umusheri nyamara umugabo yego akaba ariko nca nkora uwo munsi akantu wowe nyene wo kwisuzuma ukavuga uti je hari akantu special ntarakorera umuntu yego akaba ari kumukorera uwo munsi yego agatangazwa n'ico kintu Saint Valentin ya mbere wariye donc ukavuga ati yego vraiment hari ryari donc umugabo wawe ari waguha ikintu kuko urumva yuko deja wewe yaguha ibitandukanye n'ivy'abandi kandi vy'amashurwe amashurwe ararayumye. nagomba ndakubwire yuko twebwe kuri epoke y'iwacu ibi vya Saint Valentin je ntavyo nigeze mbona bukuri naho n'ubu nego ntavyo je twigeze dushuhira je ndabimenye ubuvuba cyane ubonye abandi bariko barashuha ati Saint Valentin uno munsi bavuga yuko bayihimbaza ukutariko kuko Saint Valentin ni abantu bakundana n'umuntu runaka urukundo ukunda mugenza akora umusizi y'abasherishushu ariko abasherishushu ugasanga benshi bahakuriramwo n'inda zitifuje kubwawe ni gute umwigeme ashobora kwitwara muri iki gihe yitwara kuvyerekeye ivyo yes kuvyerekeye yes ego kuko abantu baca bavuga ati uraje duprofite uyu munsi wonyene ikibazo umunsi umwe mu mezi 12 nawe ndose myinshi cyo kubwiwanje nuvumengo Saint Valentin yo kwamaho iminsi yose ku bantu bakundana uwo munsi je simburi ikintu do special ico bagihari ku buryo bogishuhira cyane gose je nk'ubu unye ari nk'umuntu dukundanye sinokwifuza ko ibyo bintu abinkorera nomubwira nti ahubwo uzohoza urabinkorera iminsi yose yameho ya misi usari bidakunda uburyo erega si ibintu bihambaye gose cyane nuko nyine twe tubyishiramwo iyo Saint Valentin tugaca tuyigira ikintu kinini cyane burya mu rukundo n'akaba akantu gatoya l'essentiel ni ku mutima je nivyo niko nibaza yes essentiel ni ku mutima abantu benshi mu kuri Saint Valentin bagira ibihe byinshi bitandukanye ibihe byiza ndetse ugasanga bamwe batwaye n'amada abatifuje bivanye no kubera ko iyo tariki kumbere yashitse amavuga ati kanatu kabisa duprofite uyo munsi yes tukiri ko tuzuza n'iganiro cacu no munsi urimo mu madamu kumbure uri wenyene nta mugabo ufise abana bose baramaze gusohoka mbega no munsi umwe aracasiga yes umwe no gisiga utaraheze universite yes no munsi hari ikintu gishushe cyane ikintu kijana n'abashugamana gisagara kegise sinzi ko nanga mu ntara y'Igitega ariko bimeze ndavyumva kirubona ndavyumva gusa babivuga jewe narigeze no kubaza isiguro yavyo barabimbwira
sugar mami abari mu mama akuze kumbura agendana umwana akiri mutoya sugar daddy naho nibaza sugar daddy barabimenyereye ivyo bihari cyane gusubiza sugar mami yes uno munsi abakobwa benshi canke abahungu baza gukunda naho basumba kubwo amafaranga kugira ngo kumbura ashobora kuronka ibintu bitandukanye ni gute umwigeme ashobora kwitwara hama kandi nko kujya wabandanije urinda ububaka utarigera ugendana n'abahungu canke iki ni gute umwigeme ashobora kwitwara kugira ngo ashobore gushika mu rugo rwiwe atigeze yiyonora atigeze yisanzura kumbura ko abahungu batandukanye je sinzi ngira nibihe kuko ubu unye deja kera twebwe hari ibintu byinshi umwana w'ubu kuri age abagezeko twe tutabatuzi mugabo we bababiza narabigusumbye urashobora guhimanura umwigeme ubu unye akakuraba akabwira ati mbe ibyo uri kurambwira nibiki byo ndabizi kuva kera umva sinzi ngira nibihe nagishashu uri kurambwira none ngahura zigasubizayo tusigara ari Imana gendarira abafise abakobwa ubu unye ni ngorane hari igihe nibaza canke n'aya ama media bikingira yarabitumye kubera kera twebwe jewe narifise na televiziyo mugabo nari narashize ku gufuri malgré ko abana babimbwira ubu ngo barabomora bakayiraba hanyuma bagahengera ntaje bagaca basubira bakugara ubu niho babimbwira ariko naraba priva uko nshoboye kuraba televiziyo ariko ubu usanga abana bubu barafise n'amatelefone umuprivye kuraba televiziyo cyari yigira mu cumba akaja kuri telefone nibaza ko nivyo navyo nyene bibituma usanga abana barakuze hataragera ariko none si ngombwa cyangwa si byiza yuko umwana amenya byinshi mu gihe atarabishikamo si byiza si byiza surtout avyirabira si byiza ko hariho ibintu vraiment urugero umwana ageze ko bidakwiye kwaraba ariko ubu unye ubimubuze gute ugire gute ategerezwa kubiraba atabirabiye iwawe abirabira mu bandi yego ni ikibazo vraiment ikibazo en tout cas education y'ubu iragoye kumetriza avuga nti bw'Imana yes urukundo ubuzima ugukura kwawe byose twavyumvise uri mu hakuze bisuganye kumbure kugira ngo ashobora kugwa mu caha cyangwa baze usanga bitwaye nabi ariko no musuka bukuze kageze ku myaka 61 kumbure ukibasha kandi uze mukabikubandanya impanuro imwe kubigeme impanuro imwe kugwaruka kumbure kugira ngo ashobore kugira ngo azogire kazoza kiwe ndetse no mu rugo rwiwe hama kandi bimufashe kugira ngo abana biwe bazokure neza no musuka wakuze niwe byafashije abana bawe kugira ngo bakure neza impanuro imwe kugwaruka jewe impanuro noha ugwaruka gubu deja boreka kwishinga ibi bintu ivyiza byo kuri nosi kuko ntaho bibageza ego hanyuma bakubaha abavyeyi bakumviriza impanuro babahaye kuko après tubaba bakurira kandi bo baba bafise experience ikicu gwaruka gubu bibona ko bakuze batangura kubibona ko bakuze hakiri kare or hajya anya haba hari ico babuze rero boza barumviriza impanuro z'abavyeyi babo ko birabafasha no mu buzima bwabo bikabashitsa ku ntumbero runaka kandi izobafasha no mu buzima yego Hakizimana mama Divin mama w'abana bane turagushimiye cyane gose ko shudu umwanya wawe kumuka tuganiriza kandi bashikumbure bagize ico bafashwa bivanye twayaze hano abanya muri kino kibanza ndetse ngine wakuze ningene witwaye ariko bituma ugira ubukure bwiza ndetse n'abana bawe abutuma bakura neza turagushimiye cyane gose murakoze namwe ko mwashoboye kunyiyumvira mukaza kumpa ico kiganiro kumbure na jewe biratuma mbaye panwi mu mutwe yego ndabashimiye nshimira abakunzi ba African TV yego no hanyuma nimwankenera murambwira muranera turi kugira ngo tugishe ivyingo n'imiko twumvise yuko experience nini cyane office kumbura ushobora gupartage abantu merci beaucoup rero yes merci beaucoup wose dukurikiranye merci wowe dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumpera ya African TV turi kumwe n'umudamu mwiza aganira bitwaye byinshi bigiye bitandukanye kiri mushashwe kwishini yacu ndagusaba subscribe makoze cyane